jewe nitwa Hatungimana Gilbert nkaba ndumwe mu bagerageje gukurikirana ivy'ingaburo kama n'ingaburo ibereye amagara yacu. Ndabona imbere hari ikirahuri, ico kirahuri kirimo iki? Uko wihereza mbere? Iki kirahuri kirimo amata y'isoya. Amata nagiye kumenya haheze imyaka myinshi mbaye ku isi, ariko sanga niyo mata yarabereye ikiremwa muntu. Ego Agende uri kuyanwa wumva gutegereje. Kubera nzi n'akamaro kayo, sanga ari amata ahubwo n'umwana wo gwanje shaka kuyamureresha kugira ngo nawe aza kura afise amagara meza. Hari n'ibindi biri imbere yawe sinzi. Byo bavyitwa gute? Ibyo ni byahinguwe muri soja, iyo bayita boulette de soja. Rero ikabiryoshe cyane kandi ikabifasha abantu benshi kugira ngo bashobore kuronka ibyo banafungurira abana, kuko biragwira cyane, kuko isoya dusanze ari igifungurwa gishobora gutanga kuvuna inzara mu muryango no kurinda kwashi abana, kuko abana benshi urabona ko mu Burundi bafise ingwara zo kufungura nabi, benshi batari bake. Uyu yariko yihereza amata akozwe muri soya, yihereza na boulette zikozwe muri soya. Ibi rero ngo ni imfungurwa zikomeye cyane ku mubiri w'umuntu kandi ngo ataco zonona. Jean Paul Uwineza, muhinga mu gukoresha ingaburo zifasha kubungabunga amagara y'abantu, yahavuye rero asigura ingene soya ari igifungurwa gikomeye cyane gushikaho bacita umwami w'ibindi bifungurwa bimera. Nitwa Uwineza Jean Paul, nkabandi umuhinga n'umushakashatsi mu by'ingaburo ibereye, hama kandi nkaba ndongoye ikigo Sonited, Société Nutritionnelle et de la Thérapie Diététique. Ni ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi kijeje gukinga no kuvura gikoresheje ibimera mbere n'ingaburo. Hama rero muri ico kigo hakaba kandi harimwo n'irindi shami risanzwe rishira mu bikorwa ibyo twigisha n'ibyo tuvuga, twokwita cafetaria. Cafetaria ni cafetaria diététique, nayo ikabijejwe gukinga no kuvura dukoresheje ingaburo. Iyo rero yo ishizwe mu bikorwa kuko usanzwe ikora ibintu bikomeye cyane byinshi bitari bike bigendereye gufasha mu gukinga mbere no kuvura dukoresheje ibyo bintu by'ingaburo nyene. Muri bimwe dusanzwe dukora ngaha muri cafetaria diététique harimo igifungurwa kidasanzwe, gikora nk'igifungurwa, ahandi kigakora nk'ikinyobwa, ahandi mbere kigakoreshwa n'ibindi bintu bitandukanye. Yego ico gifungurwa rero ca soya rero ni igifungurwa kidasanzwe, abahinga bo bacise ngo n'umwami w'ibimera bisanzwe byerera mu mihanyo, cyo bita legumineuses. Soya rero ikaba ihingurwamo ibintu bitari bike byinshi, novuga yuko umuntu kugihinguramwo ibintu bitandukanye. Nk'akarorero, soya irashobora kuvamwo amata y'isoya. Amata y'isoya nayo afise akamaro kadasanzwe. Hama kandi soya ikaba ishobora kuvamwo icyo bita tofu, inyama ivuye muri soya. Hama kandi soya ikaba ishobora kuvamwo n'akandi kantu bita boulette de soja, nako murabona ko ari akantu gateguye ku buhinga bwa none, kakaba harimo uturungo dutandukanye, kakaba karimo ibitunguru bitukura, kakaba karimo ico twita tungurusumu, kakaba karimo poiro, ibirungo bitandukanye mu byiza nabyo bigendere gufasha amagara y'abantu. Yego soya rero kandi irahingurwamwo ibindi bintu bita mélasse de soja, nabyo tutarahingura ngo duhingura kuri bivanye n'amakomande y'abantu n'ingene abantu babidusabye cyangwa se babikeneye. Hama kandi soya iravamwo ibindi bintu nk'ikivuguto, nka murabona ko aya mata yoyo ni ifyufyu, ariko hari igihe dukora ikivuguto nacyo turagikora c'amata ya soya. Yego nk'akamaro rero, akamaro ka soya ni ukuvuga ngo soya irafise akamaro kadasanzwe
irafise akamaro kadasanzwe. Nk'akarorero iratunze ico bita ndemamubiri ziri muri soya n'igitangaza. Kugira ngo uronke ndemamubiri ziri mu kiro ca soya nuko uwakoresheje ibiro bibiri vy'inyama. Ni ukuvuga ngo ufise ikiro kimwe ca soya, ni ukuvuga ngo kugira ngo uronke ndemamubiri ziri muri ico kiro kimwe ca soya ukoresheje inyama nuko ukoresha ibiro bibiri vy'inyama. Murumva yuko soya n'igitangaza. Nko mu mpuzehoho mu magi, amagi yoyo berekana yuko afise nka 12 n'inusu kwijana, ariko inyama zo zikaba zifise 20, ariko soya zozo zifise amapurusa ntaje agera ku 36 kwijana. Murumva yuko soya n'igitangaza. Mu yandi majambo ishobora gusubirira inyama incuro zirenga zibiri. Urumva yuko ku magi hoho, amagi yo ntabona niyo soya yaciye, amagi ntabona n'inzira yaciyemo soya. Murumva ko soya n'igitangaza. Hama rero kubijanye n'ibinure, nk'aya mata yo yarafise ibinure bidasanzwe, mugabo vyiza nk'icyo bita lecithine, byo bisanzwe bitagumye kandi bidashobora kunona imitsi yacu, mbere atani ingorane bishobora gutera. Hama akaba atunze n'ivyunyunyu bitandukanye, harimo nk'icunyu bita calcium. Calcium rero igwiriye muri soya nayo ntisanzwe, kubera yoyo nta kindi cyunyunyu kiza kiherekeza kibi aba ofete abarimwo. Kubera ugereranije n'amata y'inka ego nivyo atunze icyunyu bita calcium ku rugero rudasanzwe, mugabo akaba atunze n'ikindi cyunyunyu kibi bita phosphore. Nkantuze mbere n'icyunyu bita nka lactose, sukari bita lactose, nayo akaba atari nziza, inayo kwibire mu mata y'inka. Ariko aya mata ya soya yoyo akaba gwije cyane ico cyunyunyu bita calcium. Hama ico cyunyu kikaza gufasha mu gutuma amagufa yacu akomera neza, mbere bigatuma n'amaraso yacu atembera neza, ataba amazi, mbere bigatuma n'amaraso yacu atera ku muvuduko mwiza, kuko icyunyu cya soya naco kiratuma amaraso agira ivuduko ryiza, ni ukuvuga mu mitsi yacu, ni ukuvuga ngo adihaguza neza cyane, atangorane nze gutera. Ego mwene majambo ntavuragire ngo abe nk'ibintu bimeze nk'ibigarigari cyangwa afatangane ngo abe nk'utuntu ngo agire nk'utuntu nk'utubure. Hama kindi naco amata ya soya akaba atunze n'ibindi bintu bita fibre végétale alimentaire ku rugero rwiza. Ibyo ni ibintu bitagaburira umubiri, ariko kandi ibyo bijeje gutuma ibyo twihereje bishobora gusohoka neza atari ingorane birinze gutera. Hama rero hari ibindi bintu bita les éléments phytochimiques, byo bitagaburira umubiri, nabyo bijeje gukingira umubiri ku rugero rudasanzwe. Harimo nk'icyo twita substance bita ntuze saponine. Saponine nayo ikabigwiriye cyane muri soya. Iyo saponine rero iragerageza gukinga ibinure, bya binure bigumye twabarira bita graisse saturée, ibinure bigumye, kugira ngo mubimenye ni nk'ibinure biri mu mamesa, amavuta y'ibigazi, canke ntuze ibinure biva mu nyama y'inka, canke ibinure biva mu mata y'inka. Ibyo biragwiriyemo cyane icyo bita les graisses saturées, ibinure bigumye, cyangwa se cholesterol LDL. Aya rero bafise cholesterol nziza, kuko cholesterol zose ntabwo ari mbi, nka cholesterol bita HDL, cyangwa se ikindi kinure cyiza bita phytosterol. Ico kinure bita ntuze phytosterol ni kinure kigomba kumera nka cholesterol, mugabo coco akaba ari kinure cyiza cyane, nko ku bantu b'abagabo kikaba kijeje guhingura amahormone kigabo, bigatuma umugabo atamaramara mu gihe ashitse mu gitanda cyangwa se mu gihe ariko n'uwo bubakanye. Hama kandi ico kintu bita phytosterol kikaba kandi gifasha mbere no gutunganya neza imitsi yacu, bigatuma imitsi yacu idakomantara, imitsi yacu ishayoroha, bigatuma itembereza amaraso neza cyane bitarinze kugorana. Hama kandi mu mata ya soya cyangwa se muri soya ikaba itunze ibindi bintu bita isoflavone. Isoflavone nabyo bikaba bikinga amakansere ku rugero rudasanzwe, nk'akarorero amakansere yo mu mabere ku badamu, cyangwa se amakansere mu gitereko ku badamu nyene, mbere bikaba byo nakinga na cyane cya kinure bita ntuze phytosterol mu gukinga icyo bita cancer de prostate ku bagabo, nayo irahambaye cyane. Iyo rero kunze gukoresha amata ya soya cyangwa kunze gukoresha ibintu bihinguwe muri soya, bigenda bikagukingira ibintu byinshi umukimba ku rugero rudasanzwe. Hama kandi muri soya harimo isanganyangaburo bita vitamine B.
vitamine D groupe B. Izo nazo zikaba zikora ibintu bidasanzwe cyane kuko zirafasha mu kubaka ubwonko bwacu, bigatuma nk'agahimba bita hypophyse hamwe na hypothalamus gashobora gutuma umuntu afata neza ku mutwe, bigatuma kandi n'igihe umushinga ntaye cyangwa se wanashaka mbere no ku mukenyezi, ako gahimba gashobora guhingura inkabura mubiri nko ku bagabo zitatu zikomakomeye nk'icyo bita acetylcholine, neuropinephrine hamwe na dopamine. Ibyo nabyo bikaba biri mu mugwi w'ibyo twokwita ama neurotransmitter, ni ukuvuga ngo tuje gutwara amakuru ku bihimba bitandukanye kugira ngo ibihimba bitandukanye bishe guhingura icyo bita inkabura mubiri zishobora gutuma ibikorwa by'abagabo bishobora gutomuka cyangwa se bigenda neza cyane. Wanashaka nka hormone bita testosterone nayo ishobora gutuma amaraso arundagirana hariya mu gihimba kirondoka nko ku mugabo, bigaca bituma rero nk'umugabo agira irondoka ryiza. Hama ikindi naco nko kuri soya nka ndema mubiri zirimo cyangwa se ibinure biri muri byo biratuma nko ku bakenyezi hahingurwa ico bita hormone nka zibiri, ico bita hormone luteinisante LH hamwe na hormone de stimulation folliculaire SFH nayo ni hormone zishobora gutuma nk'akarorero nk'ico twokwita kuva estrogene hamwe na progesterone bishobora kuba ku rugero rwiza, kuko nko ku bakenyezi hari igihe bishika basanga nka progesterone zabaye umurengera cyangwa se estrogene zabaye umurengera. Ico gihe rero bituma zibaho ku rugero rwiza cyane. Iratunganya rero soya iyo ikoresha cyane cyangwa se ikoresha neza, itunganya neza ayo hormone, bigatuma ayo hormone aba ku rugero rwiza kandi rubangabanganywe, bigatuma n'umukenyezi ashobora gusama neza, cyangwa se nk'abakenyezi bagiye bagira icyo bita hypogonadisme. Hypogonadisme no kuvuga ngo ni gihe ibihimba byabo byirondoka cyangwa se ibihimba byabo bije kurondoka bitabyagiye bikura neza. Igihe rero bakunze gukoresha soya cyangwa se bihinguwe muri soya, bituma ibyo bihimba byabo bishobora gukura neza cyane, maze bigatuma umukenyezi ashobora kugira irondoka ryiza mbere rijanye n'amagara meza, mbere bikanarinda bya bivyimba, kuko nk'igihe nka estrogene iyo nkabura muri bita estrogene ibaye umurengera nko ku mudamu, birashobora gutuma nk'igitereko gishobora guseba kigaca kimera nk'akujya kw'inkona irikirabira. Ico gihe urumva yuko umukenyezi ashobora kugira ingorane yo kwavorota, no kuvuga ngo umukenyezi arashobora kugira ikibazo no kuvuga cyo gukororinda mu kirundi ngo ntunga aca kororinda byoroshe kubera yuko estrogene zabaye umurengera. Ariko mu gihe zibaye ku rugero rwiza bikabangabangana ndetse na progesterone, ico gihe igitereko cyo gitekereza hama bigatuma nirigi rishobora gukura neza, cyangwa se n'igihe umukenyezi yamaze gusama umwana wiwe akura neza mu nda. Hama n'ibindi byinshi rero amata yaso tutodondora muri aka kanya akora by'igitangaza nko kugikuriro ku bantu b'abana. Hama abakenyezi bonsa naho nyene biratuma abakenyezi bagira monko neza, kubera yuko ndema mubiri n'ibinure nabyo bifasha. Hama kandi bigatuma nk'abakenyezi bonsa naho nyene bagira calcium igwiriye cyane, kubera ko nk'abakenyezi bariko baribaruka baratakaza icyunyunyu calcium ku rugero rudasanzwe. Ari naho uzosanga kenshi abakenyezi bama bacika umugongo kenshi cyane, nuko kenshi icyunyu calcium gitakara cyane mu gihe babi umugenza, cyangwa se na cyane cyane kigatakara ku bwinshi mu gihe baba bari kubaribaruka. Ukoresha rero amata ya soya cyangwa se ugakoresha iyi burete ikozwe muri soya, ugakoresha tofu ya nyama ya soya, ugakoresha ikivuguto gikozwe muri soya, aho hose bigenda bikugirira amagara meza ku rugero rudasanzwe. Bya bintu twadondaguye mbere twavuze nk'imari imwe muri Tanganyika ku byiza bya soya isanzwe ikora, byose ugenda ubironka ku rugero rudasanzwe, ego maze bikagenda nawe bigukingira ingwara nyinshi, maze nawe ukigira amagara meza. Soya hari ibintu itunze muri yo, iyo iteguwe nabi bishobora konona umubiri w'umuntu, benshi ntibabizi. Hariho ibyo twokwita lefitate, ibyo twokwita les hémagglutinines, ibyo twokwita les enzymes diréase. Ibyo ni ibintu biri muri soya. Igihe soya idateguwe neza, nk'akarorero nk'abantu bakoramwo soya ubuyi cyangwa se abantu bayikoramwo amata, wanashaka mbere n'izo tofu, tunyama za soya, igihe babiteguye nabi bishobora gutuma amagara y'umuntu asinzikara, no kuvuga ngo bisha gutera ingorane umuntu.
nk'akarorero nk'amata y'isoya ku mata y'isoya ko turavuze ko cyane amata y'isoya utateguye neza ngo ashe neza ibyo bintu bita les enzymes diréases les hémagglutinin les phytates bica bihinduka nk'uburozi n'uburozi mu yandi majambo bya nk'uburozi mu mubiri w'umuntu ibyo birasha gutuma umuntu agira ingorane zo gucibwamo ikirihira kabiri birazibira ibintu byankenerwa cyo bita nutriments zikenewe ibintu by'intungamubiri bikenewe ko byinjira mu maraso ahandi uzosanga bayita ngo ni facteur antinutritionnel ibyo bintu bita les phytates les hémagglutinin irindi sanyaga ngo ni facteur antinutritionnel mbere majambo birazibira ibintu by'intungamubiri byari bikenewe ko byinjira mu maraso ibintu by'ibyunyunyu zandema mubiri bya binure bya bintu twabarira bita les antioxydants les phytonutriments ibintu mubiri ukenera ibyo bice biza bikabizibira mbere majambo ntibizibira gusa ahubwo bigacibiza bigatera n'indi ngorane nk'ingorane zo gucibwamwo bona shaka n'ibindi ingorane zotuma n'ubwonko budakora neza cyane cyangwa se mu maraso mumva ko amaze kwinjiramo ibintu biza nk'amaside cyangwa se nibiza nk'uburozi numva yuko umubiri udaheza ngo woroherwe ico gihe rero bisaba yuko iyo soya iteguwe ko isha neza cyane nk'akarorero nk'amata ni byiza ko atekwa akamara nk'iminota 30 ari karabira kugira ngo ashe neza kajya kantu kameze nk'ibiharage bibisi kugira ngo gapfe kavemo kuko niko karanga uburozi bugize soya cyangwa se ibyo bita phytate les hémagglutinin hama ikindi naco nko ku nyama ya soya ni byiza yuko iyo uyitetse iyo uri kuyitegura ko igihe uri kuyitegura ko isha neza ukayireka igasha neza ku buryo amazi avangurana n'amata kandi ukabona ko yahiye neza nakata kamoto kakavamwo niho uyijya imeze neza kandi atani ngorane ishaka gutera